Oh shit! Mvarira hano mu gisagara utebe ko mugenda kubariye usubire uduke Tenda takuvyemera kugira vyemera ibyo byose nta ngorane ntugire kibazo sawa rero tugende tugende nta kibazo reka ndipfisha mugabo nenda kwipfisha no yama inkare nenda mpabi upfe mbone ko pfiya mandira bisaba mandira tunyeruko dukoje mwanya masara geze oya tugende cyose ndavyemera nakubwiye yuko je nta kundi mongereka tugende niwage pfishe tabore atenda bona Farire kwa turabe ifaturabe no Oya soka bapfa kwa twagute none ipfa neza Sabore we nkuka kaze sibyo no Umugari bwaracane Namgari kivunde yo mana Nimufashe basi nimufashe Mutafashe Ija ejo bugapfa nejo bugapfa Leo gwango nuko niwe ndumuka Mega magamba hera yahe Yo banyivye Umugabo atengana kugenda hasi Beni bikimuga Ramufasesa umfase nawe wasigaze basi kukabare mbona mwina data shayishwe n'inzara Umunyapfuye bose yuvuga yuko yapfuye Eko none ko yishwe n'inzara Ramufashe muto Umvirize Jewe kiunda kufasha Nikuye Mama ndagenda Abaze twarushe n'inzara arushe Ndakufasha kurira Fashe kurira je narije narushe Umwene wari twarakira umupira Oya reka muco reka je basi tumumvira ku kiziga ugende None ngubu tuzotwakira nawe Oya reka muco ndagusabye je Twashwana mvira ku kiziga nimutakeneye kumufasha ugende None ndibone ko barakuranza kati Akazi nyabaki genda mbisi no tutazarukira umupira nanda Atatse wiko turagusa n'umusangiye nkofera wampaye Imbwa yimbwa umfashe kurira Chomo Yewe Ngofiriyemo Oya yemviriza nende ndindiye ko ambwira yo ayaguhaye Ugi jambwa uya mayanga Tangu yabo rero Ndakujya guhomba n'ukuri 11 yani mbore go yafashe kurira wona vyo wabonye None nk'ibiri kugenda ubo cyangwa bona Nzokagimba Hagana kiwachu Ayambara ikotraeri No Yesero Asalamu Yesbeni sasa Bigivye ni biki? Isa mawu Amahoro cyane. Ego ni sawa Mahoro. Ibi ni biki byaba? Kasha umwana data yavuye mu kayanza yazanyikije mu kimwe none rabashayishwe n'inzara kasha bakivuye mugwe yango arifata umuntu afise inzara hera none ubona ko yapfuye Nari ni kwego tamutwaye kwa muganga. aha nasavye bambe nabiri nabuze nimumfasesha nabe ko yishwe n'inzara kivuga niki uremera ko tuyaga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana oya muma yishiga amahera kwanza kugira amahera arahari turagufasha ariko turashaka ko tuyaga hano hani mama nacu mini kwineza gushima no uremera Yesu yakijije Lazaro Yesu ndamwemera kumukiza akaba muzima kuva kera ndije Yesu namwe ndamwemera ko Imana nayo inayibirabe nayo irabicumi ntacyo reka tugufasha amadusenge Imana igira icyo yafasha amadusenge yego Imana nziza Imana ikomeye cyane Yesu amarumbu usama itarumba nuwabiko amafiriti umugwayi kujya wazuye Lazaro amaze imisaku isosi ya isosi ndakwinginze gudukiriza umuntu yego yongera abe muzima ibiharage ubufa bashiremwo batuzanira abantu amubazukiza ura kujane kwa muganga gusenga no kwizera Imana arakira yego sawa muragize neza Imana naheza ki sawa murabara murakaza muzare wambwa
Angahe basenze kumpenda. Watangire rero wewe. Basenze gusa. No. Ariko gamashyuza. Uri kurambya ko tayo baguhaye. Ezero. Urasubira bugu. Basenze batambijana. Mugura abona n'umunsi turaza kuki. Nani ijana tugura igitumba cy'ifiri. Oh ya. Musa rero wewe hakuri rero. Oh shit. No. Oh shit. Basa akabuza n'ubundi bazabasa kanshita n'imbwa y'igihumbi basi. Yo. Nemufase basi. Bisa mabutsa. Ano umugenzi wanje. Umugenzi wanje kwa ikifoka mabutsa. None ubone hira. Yahwere ikifoka. None ubona. Acha kifoka rero cyafatanye n'inzara afise atayitabira hasi. Mufaje ni Nari mwenye na charafu. hamufaje na bitanu no kuri na kimwe. Bitanu. Aheza yamfise. Kandi mwamugize neza yo mabu. Tega mwongeye ko nage mwasigaje nta. Ngashikemo. Bakukazi. Nta kibazo arapfa kuravya. No. Nakoze mabu. Musigare rero. Yego ni sawa. Neza muze mugaruke. Mausa hasa na wararete yawa. Wewe umvisa ngahe wewe? Jana yumvise. Anga. Ibihumbi 4. Ikiziga kirumba ibihumbi 4. Ikiziga kirumba. No. Basi nonda nkasi na 10 no ikiziga kira tumanda gisha witagisi y'ifero kikaduka. gusa ntihari bwashike mu gihugu yarakiri hanze kandi rero ayandungikire hamace ndayagwa ziya miliyoni 2 zawe zarashitse warashitse ibintu bimeze neza hinge gusa ndamutelefona agushiye kuri konti yawe Atsara wewe. sawa yego mutanibiki ni gute ni sawa habaye Mugenzi wanje yego yapfuye yishwe n'inzara. inzara Yego muri gihugu cy'u Burundi ari umurasishwa n'inzara Negashako yagenze gute yavuye z'uruguru atari yiyemba yazikaje gukora akazi wamutumye ko kazi acara mwese ikora yabaye uko kose mbebasha dukora ikibara ahantu hari restaurant hafi turabanye tumufungurira ama tumujane kwa muganga yafuye restaurant ziriho za nkende imbwa ariko rero boss yarakubutubuka ari wabikora okay umviriza rero dukora amajambo uyu muntu ikintu cya mbere nyamukuru nuko tumufungurira agafungura reka rero mbebasha tumugurire ibiraya utuntu tworoshe n'ifiriti z'amateka aracumita nta bindi bintu yakunda nyine n'umuhevyi uyu akanyama hari restaurant hari imbere baragira akanyama keza tumuzana amanza afungure hama ibindi tubikora yamaje gufungura nta kibazo inzara nimbi n'umuceri rero tuzana nk'ibiro narigeze gusonza nk'ikenye kera inzara ndazi ngene babaza hinge gato telefone umuntu aramuzana ifungurwa allo bose nuko nagasukaje ikiziga kiravuga oya araganga buke umuco wangiye ko yapfuye ubu nahagiye kuvuga ngo ntumuzane nemura ba scrub rero mwebwe avenda batangi mu gipolisi hinge gato telefone oya muta oya le polisi oui mon conseil weba kuma hafi ndabere kuma ndabere abantu bubu basa barabaye na inzara ikirakoresha abantu nabi ngo barashonje ari ubusuma sha imbura amaboko ibagara umushatsi muze mubure gukora mwe basha ngo mugiye kuba abantu ubo bantu bose twarabahinyuye yo ndabafatasha About Media TV. About Media TV.